nk'abaje b'abazungu kuko hari abazungu baraje baradukoloniza leta batupima amazuru abandi bapima imbavu ni ukuvuga rero icyo gihe abadage rero nibo bataye kugomba gusibanganya igihugu hama hacahaza ababirigi hari ababirigi nyine bagira kwa kundi kumenya kusha naho abadage b'ababirigi bagwanira mu gihugu cacu c'Uburundi byerekana ko kari agasuzuguro kugaya abarundi kandi abarundi ari bo bene igihugu nabo bategereza kububaha ukabubahiriza amashabagira abaja rero kugira ngo amatungo y'Uburundi aje mu bihugu by'abazungu. Iyo uraba uno munsi kunshuro ya 33 guhimbaza ko bwasuzwe intahe bwari bwanyazwe mubibona gute inarimo niko kamwe mu bandi ufise uko twashyize uruja bw'abazungu urashaka gituma rero tuzohimbaza gushika mpaka Uburundi gushikaho ineza zogarukira uti kuki turiko twigina akamwe rimwe bo bari baratwishe bose bavuye mu buhoro bakadutuma kuzana amagi nta murundi yazi kugira iki nta murundi yazi kugira igitoki nta murundi yazi kunywa amata kandi nka arizo biyororera cyo gituma rero kubera byo byadushikiriye tukanywa amata tukanywa amagi yacu tukorora cyo gituma rero kugeza uyu munsi tuzohimbaza gushana amaka n'abana ba rukuru maze tuzobigisha guhimbaza umunsi mukuru w'intahe kwikukira. Yego Imana namwe bahezagire. Abami kimuramvya mushobora kwidondora ariko badukurikirana. Yego murakoze. Jewe nitwa Ndikumana Bernadette vuka hafi nyene ha ikabona bontu nkaba nubatse nyene ngaha ku mutumba wa Muramvya. Jewe mu bintu mbona kwikukira ko Burundi kwahinduye bisi imyaka 67 navutse mu 58 urumva mu kwikukira ko Burundi jewe icyo mbona cahindutse mu myaka yahera nta mwana yajya irigi nta muntu yafata inkoko ngo ayikerere ayirye yari gushikanira abazungu ariko rero ubuye umwana arishira akizana agatunga inkoko akarya amagi ukeneye kuyikora ko ku mafaranga ukayishora ntawo gufata yego tugira amahoro. Mbega hahanda ho yuko abazungu baza nuvuga bagacura bufuni na buhoro abarundi byari binyetse gute mbere yuko turonka intahe yo kwikukira ariko je sivyo nabonye yego waravyumva ku bavyeyi urumva ngo barakubitwa ibimoko bakaja gukora utagiye gukora ku muhimirizo warakubitwa ugashaya muko nta gahuza umuntu umufasoni yambara ngo bambara impuzu z'ibiti nta mpuzu ngo bari bigera bambara atari zo mpuzu z'ibiti aho niho ngeza jewe n'ukuri. Yego urakoze no munsi ubundi buhimbaje imyaka 63 yagiye hose ntayo kwikukira. Yego mbega kugira ngo iyo ntayo kwikukira itsimbatazwe muri nararibonye mubona abarundi bo bandanya babyifatamo gute? Jembo nabo bafatana mu nda yagira ubacamwo kuko abazungu bari baratugiriye nabi bari baratuje kwishira no kwizana ariko kugera ubu imbona umenga umwe wese ibintu by'amoko bikahava nta muhutu nta mutusi nta mutwa turi bamwe ubu turamerewe neza. Murakoze cyane. Yego murakoze nawe. Domdiya ni gamu 8 kuri ekofoka bono vuki Muramvya mba hajya muri ndava hama nkabafise imyaka 14. Urumva uracari muto mbega uno musi waje kurikira stade nje kuraba independence guhimbaza umunsi mukuru wa independence. Numva urumva kajyo Uburundi bwavuye kure bwaraciye mu ntambara hama imigambwe nyinshi iragomba kugira ariko gwa gasore abariho agira turikukira
Uburundi burikukira baronka independance mu kwindi. Eko kwa gasore yari umwana w'umwami. Gasore yaragwaniye kwikukira k'Uburundi. Nta murundi yagurisha ikintu ngo amahera yatware, byose yashira abazungu nibo babitwara. Utabitanze bakubita ibimoko 8. Ubu naho ufise inkoko iriko iritayura uraritamira ukiriye. Ntariko ndavuga ihiganiro ku Mbitsi TV.